Imana igiye guhamagara abakunzi bayo. Ngize iminsi niga y'amajambo, numva ndayakunze, numva ndakumbuye ijuru. Amen. Aho tuza kumviza ambazu mwami wacu Yesu, gacuwo munsi urangiza kwira, nihabagije isi bazokoranira, jya mw'ijuru bacabuzu. Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu n'amahoro. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza n'ijuru ryasinyiye iki gikorane cyabaye ngaha. Yesu nahabwe iki, Yesu nahabwe iki. Bangahe mushimira Imana kuba ngaha. Haleluya. Jewe ndumva ko nshimira Imana cyane kuba aha. Kubabona rero gutya kuri jewe ni nk'ijuru rishasha nza namaze gushikira. Imana nihabwe icyubahiro. Nyatebeje nanje ngomba nsoma amajambo y'Imana ari muri Zaburi. Zaburi igice cya 50. Zaburi igice cya 50 niho ngiye gusoma amajambo make. Haleluya. Zaburi igice cya 50 n'umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5 n'uwa 6. Imana yacu izoza kandi izoceza, imbere yayo umuriro uzotongora, izokikizwa hirya n'ino n'inkubi y'umuyaga, izohamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire abantu bayo urubanza, iti mukoranirize hano abakunzi banje, basezeranye nanje basezeranije ikimazi. Ijuru rizoserura ukugororoka kwayo, kuko Imana ariyo mucamanza. Ndagushimiye Mana aya majambo y'ubugingo. Amen. Ndagushimiye Mana guhagarara yiteka, tutari batatu ariko turi ibihumbi n'ibihumbi. Warakoze Mana kumva iminsi myiza, iminsi y'ubutumwa bwiza. Amena. Mwami nushimwe. Aka kanya rero umuntu wese uzibura amatwi yiwe yumve ijambo ry'ubugingo. Ndavuze urakoze. Ndashimiye Imana kuzoza. Uzoza Mana, uzoza kutujyana kuko wabisezeranye. None nanje jewe nahawe ubuntu Mana kwibutsa ishengero ryawe kuzoza umpagarikire, uje hambavu yanje, imihogo igorore, ururimi ruvuge neza kugira ngo amabanga yawe Mana. Ndavuze urakoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mu ijuru. Amena. Aho tuza kumviza ambazu mwami wacu Yesu, gacuwo munsi urangiza kwira, nihabagije isi bazokoranira, jya mw'ijuru bacabuzu.
kwigita icyanditswe mwabagiki mu mazina ya Danieli. Uyu mwanya rero nagomba mvuge gatoyi umwami wacu azoza. Amen. Umwami wacu azogira gute? Twese tutiki amena. Umwami azoza. Haleluya. Azoza azanywe no guhamagara abamwizeye, abasezeranye nawe basezeranishije ikimazi cy'igorogota. Wewe utarasezerana, uno munsi umwami yakuntumye ko nawe usezerane. Usezerane n'Imana kuyemereye kwizoza, kandi nayo yemeye kwizoza kukujyana. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Cyane cyane igomba kuvuga ku bantu bakiriye Imana, baje kwakira Imana rero bagaca Satani akazana uburyo bwinshi bwo kugerageza ngo arabe ingene yobakura kuri ibakiriye. Ariko ntibishoboka kwashobora, nk'uko twamaze kumva, ntibishoboka kwashobora kutubuza iyo nzira twaciyemo. Imana nihabwe icyubahiro. Azoza kutujyana, azoza gukora icyo yasezeranye. Urabizi yuko muri Yohana igice cya 14 havuga ngo nzongaruka kubajyana iwanje kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Iryo sezerano muraryibuka ko Yesu yabivuze. Abataryibuka muryakire, Yesu yasezeranye ko azaza kutujyana iwe. Hanyuma rero ingorane n'uyu mwasi Satani atwibagiza abantu, akakwibagirisha ibintu byaha mu isi, akakwibagirisha ko mu butunzi, akakwibagirisha icyubahiro, akakwibagirisha ibintu bitandukanye, kandi ibyo bintu ari byo mu gihe gitoyi. Imana nidufashe rero. Nagomba dusabe gatoyi dusubire inyuma hajya ku gice cya 49. Igice cya 49 ku murongo wa mbere niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Igice cya 49 ku murongo wa mbere. Yemwe mahanga mwese nimwumve ibi, yewe bo mw'isi mwese nimutega amatwi, aboroshe n'abahambaye, abatunzi n'aborosi hamwe. Akanwa kanje kagira kavuge iby'ubwenge, umutima wanje ugira wiyumvire iby'ugutahura. Ndabangira uguta umugani, ubufindo bwanje ndabufindisha inanga. Niki cyotuma ntinya mu minsi y'ibyago, aho ubugabitanye kw'abansi banje kunyigishe. Amena. Hajya atangura kubarira abantu bose bari ku isi. Tangura uyu muntu yanditse Zaburi, atangura kubarira abantu bose bari ku isi, abahambaye, aboroshe, abato, abakuze, abanyabwenge, abantu bose arabahamagaye.
harahamagaye ngo nitwumve icyo Imana itugombako, ngo nitwumve amajambo y'ubugingo, aboroshe n'abahambaye, abakuru, abatunzi n'aboro bose hamwe. Imana yuguruye akanwa kayo icishije mu bakozi bayo, bavuga amajambo y'ubugingo. Niki gituma tuzotinya ku munsi w'ibyago? Niki gituma tuzohinda agashitsi ku munsi umwami yaje? Nuko abantu bakira amajambo y'Imana ntashike mu mitima yabo. Hano rero yaravuze amajambo akomeye cyane, ndovuga ndoronka umwanya wo gusobanura, kuko yabariye abantu bahambaye bose, ngo harabakura bakaronka amashamvu manini manini, bakaronka ibintu bihambaye, ariko aribyo mu kanya gatoyi, ngo bakaronka mbere bakitiranwa amazina yabo, bakayitirira ahantu habo, ubutunzi bwabo bakabwiyitirira, ariko bakayoberwa yuko hari bizorengana vuba. Umurongo wa 12, yamara umuntu ntiyamara icyubahiro, ameze nk'ibikoko bipfa gusa. Ayo niyo maherezo y'abiyizigira, n'abahimbarwa n'ibyabo niyo matahiro. Sera. Bacururira ikuzimu nk'umukuku w'intama, rupfa azobaragira. Abatunganye bukeye azobaganza, ubwiza bwabo ikuzimu hazobuhabwa ngo habumare, ntibugire aho kuba. Ari ku murongo ukomeye n'urya, ariko Imana yo izocungura iki? Izocungura iki? Ubugingo bwanjye ibukure mu kuboko kwawe ikuzimu, kuko ari izogira gute? Kuko ari izogira gute? Aizonyagira. Bagahe mwizigiye kuzotwakira, bagahe mwizigiye kuzotwakira. Amena. Kabisa kabisa, ndanezerewe kubona abantu bizigiye ko Imana izogira gute? Izotwakira. Amen. Imana yarasezeranye izotwakira, ariko ntiyakira umuntu wese, yakiriye umuntu yihanye, umuntu ubuzima bwiwe bugendera mu Mana, abona ibizokwakira. Kandi niziye mwese abaha, nibwo buryo mwaronse kugira ngo Imana izotwakira. Nibwo Imana iguhaye kugira ngo izokwakira. Izotwakira itujane mu ijuru. Amina. Yesu nahabwe icyubahiro ko yasezeranye ko izotwakira. Ariko abandi bobo abanyabyaha bama bagira ngo ntacyo, bavuye mu isi ngo bararangije. Ariko Bibiliya ngaho igize ngo rufu hariyo bagiye, rufu azobagira gute? Azobagira. Ewe kuragirwa na rufu, aho uragiwe n'Umwami Imana, ukaragirwa na rufu, ukaragirwa n'abadayimoni, ukaragirwa n'impwemu mbi. Tugomba shengero ry'Imana twebwe twongere gushima Umwami ko ubu turagiwe n'Imana akoresheje mpwemu yera.
Imana nishimwe. Uyo ni waturagiye mpwemu yera, ariko abandi bo ngo bazoragirwa na kuzimu. Ntitukaragirwe na kuzimu, ntukaragirwe na kuzimu, uragirwe n'impwemu y'Imana. Ibi rero birashoboka kuko tugomba kuguha umwanya kugira ngo uze wihereze Imana, nawe umuntu w'Imana, wowe kuba uve mu bubasha bw'ikuzimu, uve mu bubasha bw'abadayimoni, uhagarare nk'umuntu w'Imana. Yesu nashimwe, haleluya. Hanyuma rero yarashishikaye, uyu mwanditsi aravuga amajambo akomeye y'ubugingo. Iki gice cya 10 uyu murongo wa 15, nagomba tuvuge gatoya umurongo wa 15, ariko Imana yo izocungura ubugingo bwanje, ibukure mu kuboko kw'ikuzimu, kuko ari izonyagira, izodukura. Haleluya. Bantu Imana munezerwe, twinica turindiriye. Tugende ku gice cya 71, aho nyine muri Zaburi, igice cya 71, mwihute. Igice cya 71 umurongo wa 20, niwe watweretse amagorwa menshi akomeye uzokongera ugirute, uzokongera ugirute, uturabure, uzokongera udukure ibwini kuzimu, unyongeranize ubukuru, uhindukire unyirure, nanje nzogushimisha ikembe, Mana yanje nzoshima ukuri kwawe, ni wowe nzoririmbira ishimwe, mvugira inanga. Ewe wera w'abaki, ewe wera w'abaki w'Abisirayeli, iminwa yanje izonezerwa cyane aho nzokuririmbira ishimwe. Haleluya. N'ubugingo bwanje wacunguye uzonezerwa, kandi ururimi rwanje ruzovuga ukugoroka kwawe urinde bwira, kuko abarondera kungirira nabi bicwe n'isoni batetewe. N'ijambo rininiya ng'umwami azokongera kuturabura, nawe umuntu azoba yarapfuye. Amena. Dushitse kwa data, nta kindi tuzoririmba ngene twacunguwe, tuzoririmba ngene twanesheje, tuzoririmba ivy'igorogota, tuzoririmba amaraso matagatifu. Amena. Sifa kwa Yesu. Imana nishimwe, niwe watweretse amagorwa menshi, ariko naho turi mu magorwa menshi ntazotubuza kwinjira kwa data, ntazotubuza gushima, azoduha kuvuga ishimwe. Indirimbo zacu zizonezereza Imana, indirimbo zacu zizoza gushima ingene Imana yabanye natwe, ingene Imana yatuzigamye, ingene Imana yatukuye mu bubasha bw'umwijima. Haleluya. Imana nishimwe. Utarava mu bwo bubasha, utarava mu bwo bubasha bw'ikuzimu, tugomba tuguhe kaze kugira ngo uze nawe uronke ubwo bubasha bukomeye. Yesu nahabwe icyubahiro. Dusubire ku gice cya 50, cya 50. Haleluya. Ariko tutarabishikira, reka tuberetse kujya mirongo yo haruguru, kuva kuri 15 n'icenda, ine n'icenda ku murongo wa 15. Haleluya. Turasoma ngo umurongo wa 16, ntuzugire ubwoba umuntu niyatunga
icyubahiro cy'inzu yiwe kikagwira, kuko niyahwera atazogira icyo ajyana. Icyubahiro cyiwe ntikizomanuka ngo kimukurikire, naho yibarira akiriho kwahiriwe, kandi naho bashima umuntu yitungiye, azohambya abasogokuruza batazobona umuco ukundi. Umuntu afite icyubahiro ntagire n'ubwenge, ameze nk'ibikoko bipfa gusa. Ntihazogire umuntu azomera nk'uko turiko turavuga ubutumwa bwiza, turiko turahamagara abantu kwa Yesu. Umuntu atunze afite icyubahiro akwiye kugira ubwenge, ubwenge Imana igomba, ubwenge Imana igomba. Mwashira urutoki dusubira inyuma gatoyi turabe Yobu. Yobu igice cya 28, igice cya 28 Yobu, igice cya 28 Yobu, umurongo wa 28 nyene. Maze mbwiye abantu ikiraba kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Yesu nahabwe icyubahiro. Kuva mu byaha umuntu aba atahuye, umuntu aba amenye neza. Imana nishimwe. Haleluya. Dusubire kuri cya gice cya 50, cya gice cya 50. Haleluya. Igice cya 50 rero umurongo wa mbere. Ngomba ntangure ku murongo wa mbere nsome ya mirongo. Inyabushobozi Imana rurema, Uhoraho aravuze, ahamagara isi uhereye iburasirazuba ugashisaho rirengera. Kuri Siyoni h'ubwiza buhebuje, n'Imana ikayanganiye. Imana yacu izogira ite? Imana yacu izogira ite? Izoza. Kandi izogira gute? Izocereza. Imbere yayo umuriro uzogira gute? Uzotongora. Izokikizwa irya nino n'inguri y'umuyaga. Izohamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo, kugira ngo icire abantu bayo iki? Urubanza. Iki nimunkoranirize hano bande, bande, nimunkoranirize hano bande, abakunzi bande, abakunzi b'Imana. Oh, Imana irarindiriye uwo munsi, irarindiriye umunsi yashinze kwizodukoraniriza imbere yawe. Uno munsi turaririmba turi kure yawe, uno munsi turashima Imana umuntu ari hariya na hariya, ariko hasi igihe turindiriye izokoranya abakunzi bayo. Haleluya. Ndababona ngaha ngene muri beza, ndabona ngene mubereye. Imana igiye kuzodukoranya, yami turabaraba uko bukeko bwije. Igiye kuzokoranya iki? Abakunzi bayo. Abakunzi bayo ni bandi? Ni bandi? Nyereka amaboko abakunzi b'Imana. Haleluya. Hariya abakunzi bayo. Imana igiye kuzotwegeranya. Twama turirimbira kure, twama dusengera kure, ariko ubu hagiye kuzoronka umwanya tuzoririmba turi imbere yayo. Abakunzi bayo. Oh, ongera munyereka amaboko abakunzi ba Yesu. Muragahezagirwa, muragahoraho.
Imana igiye guhamagara abakunzi bayo. Ngize iminsi niga y'amajambo, numva ndayakunze, numva ndakumbuye ijuru. Amen. Kuzovugira imbere yayo ngene twayikoreye, ngene yaduhaye mpwemu yera, ngene abadayimoni baja kudukubagura, ariko ntacyo batugize. Turabera b'Imana, abakunzi bayo. Haleluya! Imana ihezagira ishengero ry'Igitega, yakoranije abo bantu, abakunzi bayo, ngo twegerane dusubire dusezerane nayo ko tugiye kugororoka kandi ko tuyiteze. Abakunzi ba Yesu, imyaka twizeye dukubagurwa bigiye kurangira, tugende mu ijuru aho tuzokwamana ibihe bidashira. Ngwizokoranya abakunzi bayo, ngo abo byasezeranye. Ngo abo byagize gute? Abo byasezeranye. Twasezeranyishije iki? Ngo twasezeranyishije iki? Ikimazi cyahe kigorogota. Wewe utarasezerana, umwami yakundumye ko wino musezerane, musezeranishije ikimazi kigorogota. Niryo sezerano ry'ukuri, niyo sinyatiri iruta izindi sinyatire. Uba ushinze mu ijuru kuzoshika kwa data, upfukamye igorogota. Amena. Umuntu atarafukamye igorogota, umwami yakuntumye ko uno munsi ngwino musezerane, kandi umaze gupfukama. Nukuri nta kizotuma udashika kwa data upfukamye igorogota. Haleluya! Igorogota n'umusozi umwe mu misozi ndazibagira. Igorogota n'umusozi umwe mu misozi ndazibagira. Haleluya! Izobije uhamagara abakunzi bayo, abakunzi bayo. Yesu yabantumye ko muramura amaso gatoyi muhamagirazi abakunzi bayo. Aradukumbuye ko dupfukama imbere ya data. Amena. Ko dushinga intahe turi mw'ijuru. Aradukumbuye kuzobona turi kwa data. Wewe utarabamwo, utarasezerana, Imana yakudutumyeko. Izobije guca imanza, ya murongo wa 5. Iki munkoranirize abakunzi banje, basezeranye nanje, basezeranisha ikimazi. Ijuru rizoreka ukugororoka kwayo, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Haleluya! Imana n'umucamanza. Imana nishimwe. Bakunzi b'Imana, bakunzi ba Yesu, Yesu yabantumye ko ngo twongere gusezerana, ngo twongere gusinya ko tutazoyiheba, ko tuzokwamana nayo, ko iyi minsi yihereza imeze gutya ntizodushobora. Abadayimoni ntibazosubira kumusha mu maboko yayo,
kuko twasezeranye n'umuremyi yaturemye. Haleluya. Izoza, Imana yacu izoza, Imana yacu izoza, izanywe n'abakunzi bayo, ije kubaha kaze, abatarihana nabo izotongoza umuriro. Imbere yayo hazoza umuriro utongora. Nicyo gituma twahawe iminsi yo guhamagara wewe wananiranye canke watevye. Uno munsi n'umunsi Imana ikugomba tuname imbere y'amaso y'Imana. Unama hanyuma umuntu atarasezerana, ndaguhaye kaze. Kaze hariya, kaze n'abariya bari inyuma, kaze nuze mwongere musezerane, kuko iminsi isigaye ni mike, umwami agiraze. Haleluya. Turabahaye kaze, muze gusezerana n'Imana ko muzoyibera abana nayo igatubera data. Turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Turabahaye kaze, izoza guhamagara. Uno munsi yantumye kuguhamagara, hasigaye igihe ubwayo yizo kwiziya kuko uyihamagarira. Haleluya. Intumwa zirakurindiriye, abo umaze kudonda byose bica bikuvako. Umaze kubadondera byose bica bikuvako. Takira bayito. Amena. Urakoze Mana. Imana yacu izoza. Imana yacu izoza. Imana yacu izoza. Izoza kutwakira. Hari ikizo kwakira abantu bihanye, abantu bagendera mu kwera kw'Imana. Haleluya. Yesu azoza. Hariko umurongo muniniya, nurya murongo wa 15 ngo azonyakira. Amena. Imana izotwakira, Imana izonyakira. Iri jambo ni jambo rininiya cyane. Haleluya. Murishire ku mutima abantu b'Imana, menye ngo Imana izonyakira. Ewe kwakirwa n'Imana izonyakira. Imana izonyakira. Amena. Izonyakira. Imana izoza inyakire. Amena. Rai Taira Maida Taira Saida Kurtas. Imana izoza. Turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Turabahaye kaze mu izina rya Yesu. Ukumva ijwi rikubanye ngo haguruka. Ntiwibeshe, ni mpwemu yera. Ntiwihenze, ni mpwemu yera. Turaguhaye kaze. Umwami wacu niyaza, azotujyana mu ijuru. Imana nibahezagire. Imana nibahe umugisha.